Please don't change your channel. Stay with Radio PJ Classic FM. We play good music. Bakunzi mwese b'ijambo ry'Imana turabahaye kaze ni umwanya w'ikiganiro isaha y'impinduka. Ni ikiganiro mwama mukurikirana iminsi yose ku munsi wa mbere kuva isaha y'umunani kugeza isaha y'icenda. Kaze, Imana ibahe umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe mwese bakunze ibiganiro isaha y'impinduka turabahaye kaze. Umwanya wo gusangira namwe ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi turi kumwe namwe mu bihe bidasanzwe, mu bihe by'umugisha byo kugendererwa n'Imana. Turashimira Imana rero ko muri aka kanya dusuye kuronka akaryo ko gusangira namwe ijambo. Turi mu bihe byo kubohoka, tumaze iminsi turiko turasangira namwe amajambo y'Imana. Turi mu gikorana kidasanzwe ko kirara mu Carama gushingiro rya repentance, ariko turiko turaba mu bihe bikomeye abantu bako barabohoka. Turiko turaganira ku ijambo ritwereka ingene abantu babaye muri za karande bakurikiranwa n'ibintu bitandukanye kandi n'ingene bakwiriye kubivamwo. Tumaze indwi yose rero turi muri ivyo bihe, n'ubu tugiye kubandanya iyi ndwi yose. Abamaze kuhagera ndabizi neza ko babohotse mu buryo bukomeye, kandi n'ubu Yesu arabandanije gukora. Ku ijambo ry'Imana aravuga ngo ko yari ejo no munsi ni kwari. Reka uyu mwanya muri iki kiganiro turi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka Pasiteri abaramutse yongere abibwire kandi muramumenyere ndabizi. Turahari hano kuri PJ Classic FM. Imana ibahezagire. Twaje muri kino kiganiro, muratumenyere mu kiganiro ngomeza amasengesho, kandi yibutse ko tuzobana nejo hano no ku munsi wa gatatu. Twajire kubatumirira mu masengesho adasanzwe. Mu kanya turaza kuba tuhageze saa 10. Amasengesho arabatanguye. Abo twabanye mu materaniro twarabemeye ko tuzotangura kubakira kuva ejo, abazoza kare tukabakira. Rero Imana ibahezagire kandi Imana ibahe umugisha. Ni Pasiteri Odasi na Iraja. Imana ibagire neza. Mu kanya rero muraza kubana natwe. Reka mbabwire abari kure n'abari hafi babe barisuganya, kuko mu kanya tugiye kubagezaho amajambo y'Imana nk'uko mubyumvise. Turaza kubana akanya ko guhamagara ngira ngo hamwe n'intahe z'ibyo Yesu ariko arakoraho mu Carama ku masengero abiri. Nk'abari mu Kamenge, abari mu Kinama, abari ngaha mu Carama, abari hafi aha urashaka guca mu nyaruka vuba, kuko mu kanya nuhagera uraza kubona ibidasanzwe. Murakoze, Imana ibahezagire kandi muhabwe umugisha n'uhoraho. Kandi ntabwo byimiriwe n'uri kure, ashobora kuba byumvise ari kure, ariko ejo ashobora kuhagera. Iyi ndwi yose turi imbere y'Imana kugera ku munsi wa Mungu. Ndabizi neza ko ushobora kuba udashobora gucumanuka twumviza uri muri rare, ariko ejo itegure uzohagere iyo saha y'icumi. Ndabizi neza cyane kugeza kuva saa 8 ukeneye kwa saa 9 ukeneye kwakirwa. Ndabizi ko Pasiteri azokwakira kandi ibintu bizogenda neza. Nagomba ngo imbere ko dusoma ijambo ry'Imana, Pasiteri abanze abahe nimero. Hari umuntu ashobora kuza gucira ikiganiro hagati, ariko yari akeneye kuza hakamugora, kamuhe nimero kugira ngo biza koroha. Inimero uhamagara ko kugira ugere mu Carama ni 69 838 892 69 838 892. Dushaka kuduga mu ijambo ry'Imana ku byo turiko turavuga, kibaza atahanu mba ndahagiye nuko ntamenye ahariho, ariko dushimye gutangura kuzitanga. Wozandika uko ndazi urakenewe kuhaba, kuko iyi myuka cyanke ikarande turiko turabasobanurira ifise umuntu wari we wese, kuko iki cyerekana ko uyifise. mariage yarase, umaze igihe kinini haza abasore batagomba ko mukora mariage, mugomba kuryamana, wavyariye muhira, nta ugiye kumva ibintu bikomeye mu kanya burarangiye ngo biraheze, ariko hari hayandi mahirwe, hari intango nshasha uyu munsi. Imana iraza kuyubaka. Imana ibahezagire. Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo ca Yobu, kuko hakiriho ibyizigiro by'igiti cyatemwe. Ego
ko kizokongera kikanagacumvisa amazi. manishi Ayo mazi rero tubabwira ntabwo arayandi, ni jambo, ni sengesho, nukwaturirwa ibintu bitandukanye n'ibyo watuyeko cyangwa ubwawe wiyatuyeko. Kuko ari gihe umuntu agira ibintu aba mu buzima ubwiwe akicira urubanza atamuntu aramuciriye, akagwikatira akavuga ngo jere ko bigenze uko karabaye ubuzima burarangiye naco nkivuyemwo basi. Ariko biracashoboka ko Imana ishobora guhindura amateka, kandi babwira na adresse neza bayumve. ya ni mu Cyarama ku masengero abiri, nk'abantu bova mu Kanyosha hakurya ntahangwa, bari mu Bwiza, bari mu Buyenzi, ndazi mushaka muri ko muradukurikirana, abari za Musaga, fata bisi ya Kamenge ikugeze kuri avemake kuri malaria, hanyuma ufata akamoto ukabwiye ngo ngiye ku masengero abiri, urusengero rw'ibiyo bya Fime. Abari hariya mu Gahahe zana n'iryo ryo kwa Karita, uteruza sokariti ucugera ahantu hari garage y'amabeni haruguru y'ibarabara, ucuba n'urusengero rw'ibiyo bya Fime. Ndazi nuhagera abari mu Gatunguru, abari ngaha mu Kinama, fata akamoto cyanke uzi M Forest yose. M Forest nirigabura Cyarama na Kinama, uridugane mpakuri maze imbere yawe ucubona urusengero rwubakije imbaho, hirya yo hari urusengero rw'ibiyo bya Fime. Uca winjira mu kanya turaza kugusangaho, tuva kuri mikoro twerekerezayo, kandi azi Imana iraza kukugirira neza. Imana ibahezage. Fata akamoto uri mu Kamenge wibwiye mu Cyarama ku masengero abiri, nibabona hano hagaze abamotari batatu, umwe azobahazi ndabizi kuko n'ahantu hazwi, tuvuga ku maradiyo atandukanye, harabagiye badukurikirana kuri Buja FM mu gihe giheze no kuri Voix d'Espoir ho turahafise ikiganiro. Uyu munsi reka ndababwire ngo uyu munsi murabona ko turi hano, nejo turi hano, no kuwa gatanu turi hano kubatumirira kugira mubane natwe, hamwe no ku munsi wa gatandatu tuzoba turi hano isaha 12 z'igitondo kugira isaha imwe, hamwe no kuri Voix d'Espoir ijwi riremesha ku munsi wa gatanu. Urumva ku munsi iyi ndwi yose tuzosiba rimwe gusa kuba hano. Nukuvuga ngo twifuza ko abantu babohoka bivaye n'Imana yatubwiye, kandi azi nawe Imana data iraza kukugira neza. Imana ibahezagire. Amen. Reka dusenge Imana hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu turagwaye karibu, turagwaye kaza muri aka kanya. Umuntu wese agiye kumviriza iri jambo rimubohore, rimuvane mu bya kera, rimuvane mu buzima bwa kahise, yinjire mu buzima bushasha, atangure intango nshasha. Mana umugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gucura inimba, igice cya 5, duhere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo Yeremiya yibukana umubabaro ibyabaye kuri Yerusalemu. Ewe uhoraho, ibuka ibyatubayeko, itegereza urabe ukuntu dutukwa. Ishamvu yawe yegukiwe n'abanyamahanga, n'amazu yacu yegukiwe n'abakavantara. Turi imfuvyi ntitukigira ba data, ba mama bameze nk'abapfakazi. Tunywa amazi tuyaguze, inkwi tuzironka ku biguzi. Abaduhiga batuguye ku gakanu, turarusha ntitukigira kito ko kuruhuka. Twakomeye amashi abanyegiputa n'abashuri kugira ngo turonke utokurya ko kwisama. Badata nashaka cyane guhagarara. Badata bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twasubiye ko n'ibigabitanyo byabo. Abagurano nibo basigaye batuganza, ntawe uriho kuturokora, watugobotore mu maboko yabo. Ibyo kurya tubironka duhevye amagara, kubw'inkota itegeye mu bugaragwa. Dushaka tugeza birakaze gucura intimba n'amajambo adasanzwe Yeremiya yanditse. Aravuga ngo ba data, duhere ngaha kuri ba data, kuko ibyo tugomba kuvuga hari mwiri jambo nyene. Avuga ngo ba data bakoze ibyaha. Ba data yavuze kuva hafi, ariko ibyabafashe byari ibintu bikomeye. Bari ahantu mu kinyago. Neka twavuze karande y'uyu muryango ukomoka kuri Aburahamu, bahuye n'ikibazo gikomeye cy'umwuka witwa uruzerero, kutagira uburagamo. Kuva kuri Setera yapfuye akiri karagenda Kanani, ataragerayo.
hari umuntu ariko aratwumviriza kugera n'iyi saha atazi se, atagira itongo, atagira iyadaniya mu gisagara cya Bujumbura, ntagira haba, ntagira imbere, ntagira inyuma. Mani tugirire neza. Kandi ingaruka yagize ni byaba data nuko bamuteye inda abaragutaye cyangwa buri ngena gufasha. Mani tugirire neza. Uyu muryango ugira ikibazo gikomeye cyo kuzerera, cyo kuba inzererezi. nabo bari baragiye batwagwa ari inyagano, bamenye amakuru y'abasi ibyo bakoze, ko bakoze ibyaha. Ariko nagenda kubwira, hari ijambo Imana yarababwiye ngo nimwitondere ibyago, nimwangarukako mukabana nawe, mukangumaho, nzobaha umugisha, nzobagirira neza, nzobarinda intambara, nzobarinda indwara. Hari indwara abantu bariko baragwara kubera kutumvira Imana. Ngaho komeza. aba bavyeyi tuvuga lebesiteke, iyi nkomoko tuvuga, inkomoko umuntu ashobora kuba ari mu buzima akibaza ngo ni kawaida, akabumenyera nta kundi, ngo nta kundi, ngo niko bimeze, ngo niko data yarameze, nawe afise yabikomora, ngo niko abavyeyi banje bari babayeho, ngo nta kundi, ngo nanjye nzobibamwo. Oya nibishoboka. Intego yacu, intego y'aya masengesho tumazemo iminsi niyo kwanka ibintu twe tutagizemo uruhara. Urumvana mukanya nakiri umuvyeyi yakuze arambwira ati uzi ko mama yari mu bantu biti bihweba. Ibihweba rero barabaserveri, baba ya bibigwa mana, ati yari mu bantu babaserveri. Kandi uwo muryango uko nari ndabizi, inasenge inasenge nukuvuga abiwabo w'umugabo bashiki umugabo wiwe, nta hariho batatu batarongo, atari uko atari beza, ariko usanga baba baratanzwe. Mani tugire neza, umuntu ubwiza ukamupfako, ubwiza ukamuvako. Rero mw'icyo gihe nabo byaye hari igihe batarongo, gasanga kurongorwa ni ikibazo, gasanga kurongora ni ikibazo. Bamuvyeyi afise umwana byarase kwarongora, kandi afise amafaranga, yarubatse amazu, agumarira, yarabyaye nkuko abandi babyaye, agira kana kamabyaye, ariko byarase yakora mariage. Umwana ndamuzi yigeze kuzo yagomba kurongora fiance wiwe, bati none umuntu ndindi mwaka umwe, nkandira imyaka 2, heza imyaka 5, ntarandongora, genda murindirira iki? Atarigira cyarivumbura aragenda. Ngaho komeza. Urumva, mugihe uturuka mu muryango baroga, mugihe uturuka mu muryango batekeye, kugira ugere mugisha biragoye. Nk'umuryango wa Aburahamu, abamukomotse ko bose bagomba gukurikirana kuva kuri sekuruza Aburahamu. Tera yapfuye ataragira Kanani. Aburahamu yapfuye nawe agenda atarayironka, akivuga ngo iki nico gihugu ngo nasezereka ataki. Mana we, Mana tugire neza. Ba Isaka nuko byagenze, bamaze igihe bagenda babaturatuza, bimba mariba bayasibya. Reka ndakubwire, shakwa barayasibija abarozi, uja mu Kanyosha barayasibya, uja mu Buyenzi barayasibya, uja mu Kinama uradandaza barayasibya, uja kwa Siyoni, uja mu isoko abarozi barayasibya. Reka ndakubwire, uyu mugoroba Mana yavuze ngo hariho Rehoboti igiye kubaka, kandi ab'Imana bagatabarwa. Nimba wanyumvise tera haleluya. Lebese tekalamanderebo. Umuntu akadandaza agateka restaurant nk'injya z'abandi. Oya umva mwana, yagiye yimbye mariba, yimba mariba barayasibya, kandi yimbye mariba sekuruza yari yarimbye, yarayiwe mwenye yandi majambo, yarayiwe. Bwari uburenganzira bwe, hari ibintu by'uburenganzira bwawe. Mariage ya mbere yarapfuye, n'iya kabiri yarapfuye, inda barivanyeyo, n'indi bayivanayo. Mani tugire neza. Lebese tekerebo, waguzaga parasera utakura ndakagurisha, byase kukubaka. Ye uyu mugoroba
mugoroba hari imbaraga zigomba kubohora ubuzima bwawe. Mana ikugire neza. Uziza pastor nize kumva umuntu uyo muntu yari ngaha mu gisagara ca Bujumbura Imana iramuhezagira parcelle amaze kuyironga iramunanira kubaka aramunanira ataba tu rero ngira ndayigurisha nduga ku gasozi ibaze nje kugwa hariya bazokuruza hari yo baguye kandi Imana yamaze kumuha mezeteka la bosi imyuka ikazi kamubwira ati ko mu gisagara wawe vayo aho sahawe ico se kibanza cyane kenda zikakwimura akakwirukana neza mezetikele oya mu rusengero hajya hari umukobwa nakiriye n'abandi Imana hari deliverance hari abantu bakeneye gukira no kubohoka arambwira ati pase jewe narize imanite ndayirangiza ndarangiza kaminuza ariko abadayimone barambwira ngo nugusoma igitabo nta kizovamo kuko ntabiwanyu biga ntawize kaminuza ntawiga ngo aronka akazi nawe bihebe yamaze kwandika yahejeje stade yarahejeje iyo ni karande kandi n'amajwi hari amajwi umuntu amajwi hari abademoni baba bari nyuma yawe abazimu biwabo udashobora kubonesha amaso baba bari nyuma yawe bakakubwira haleluya ejo nakiriye umuntu namuvuze mu rusengero bamwumvise arambwira ati rero pastor jewe iwacu kuva niga imanite kuko ibabona ruguru ngiye mama yarateka ibiharage agateka ubwishaza agateka imyumbati agateka ibiraya agateka intete z'ibigori byose akabiteka hamwe agashiramo n'inyama agaca agenda ngo tukajya mu kibanza ahantu ngo twahora tuba niho twashize mu nyabigirwamana twatuzu twaruguru akavuga ati rero genda usiga ugaburiye abavyeyi umunsi agenda yase yagaburiye abavyeyi kavuga ngo mwemwe abavyeyi ngo abakunda ubwishaza ni mwakire abagiye bakunda igitoki ni mwakire abagiye bakunda ibini mwakire kuva icyo gihe yiga imanite kuko ataba mu rugo ibyo yagira ari abana byacibuka uwo muntu ashaje ari umusore lebesite iyo myuka irarekera ubutunzi bwiwe we wavuga ngo narakijijwe mugabo ntiyidekonekise ariko aracyari konekite na ya myuka cyari kukiziriko reka ndabaha akarorero dufate nk'umuntu akora muri regidezo hanyuma akumva akazi muri miteri muri regidezo umaze imyaka 5 mu gihe rero regidezo utayisezeye ubwo umusozi uri umukozi wa regidezo naho utabasezeye nuri ku kazi mu gihe utari ku kazi bakwita umudeserteri ariko ntabwo ntiwakuwe uricyafise utugozi ahatari imigozi hariya ukazi nimba ari kredi wahasabye ukuye bazogufata nimba ari ibikorwa utatunganije igihe cyose baraguhamagara Mani tugire neza bacafise ibyo muhuriyeko cyariho imigozi naho wagiye gukora muri limiteri muri egidezo bakurekarama hari abantu ibicaniro by'iwabo biriko birarekarama niyo mpamvu twara inda zikavayo Mani tugirire neza niyo mpamvu abana bawe urebositeke wamubona ba rebosi reka ndakubwire cyane imiryango myinshi ndabibira akantu iyo hari karande y'ubusambanyi mu muryango akana gafite imyaka 12 usanga abasore batangwe kuhagenda ukamenga ni kwibagiro ukamenga arageze kurongorwa umwana akomata n'abadayimoni abazimu bamubaza impamvu atabaheba kavuga ati hakompeba uyu kandi ari dayimoni ari jini yako ndamuheba noheba wewe kandi akamara umuvyeyi amumariye ntakabona abona kaba imbaraga z'abadayimoni ziboshe umuryango umwana agatandukana abana bagaheba umuvyeyi agaheba umwana kuko atabaza ibyo ari byo umwana agahinduka inzererezi abavyeyi bakamwirukana agaca atangura ngaho karande gacikomera kugaca twarinda abana benshi ubona ngaho mwibarabara babayeho muri mwe rugo buzima bavukira mwibarabara banyina bakabata agaca kuru abangaha gakurira ngaho agaca tera nawe akora ngibyo nyina yakoze kugira imyaka 10 n'ingahe nawe akabararungu akabatenda agaca usanga ni sheni y'umuryango umeze uko kandi ibyo bintu bizana umuvumo ntabwo bizana umuvumo ku muryango gusa bizana ingorane no muri societe bizana ingorane mu kibano
bizana ibibazo, abana bagahinduka amabandi, amabandi abana bagahinduka basuma bakiri bato, abana bakinja mu buzima kuko bacha bakonekte n'abandi bana bapfuye, umwana gapfa agaparangana, society kabiragiza ikibazo. Rero impamvu turiko turababwira ibi bintu kugira ngo tubabwire amahistoire y'ibiko biraba, tugomba kubabwira umuti, tugomba umuganga ashaka kubwira ingwara urwaye, akakubwira ngo iyi ngwara irakomeye nayibonye, ariko nta muti mfise, ariko tuje kubabwira Yesu afise umuti. Haleluya, haleluya. Habayeho umugore yari amaze imyaka 12 agwaye ubutinyanka, ava amaraso, yarabuze yaja niyava, ngo abonye Yesu. lebe doteke, abonye Yesu ngo arivuganye mu mutima, aravuga ngo reka ngende, nubwo ari guca mu cagezwe, reka ngende nkore ku buyonga bw'impuzu ziwe ndaza gukira. manishi uyu munsi iyi ndwi turagomba ngo niwirengagize niwumvira ijwi, wowe uri kurumvira ijwi niwirengagize. Abaje muri ino ndwi barabibonye, babonye ukuboko kw'Imana kugirirwa neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Turagutumiye, turakwinginze, ngwino Yesu agira icyo akora ku buzima bwawe, ngwino Imana igira icyo ihinduye mu muryango wawe. Twasomye ijambo rivuga ngo ba data bakoze ibyaha ntibakiriho, barapfuye baribagiranywe, ariko ibyo bakoze biri cyadukurikira. Umuntu akaba ariho mugabo akaba akifise umuzimu wa se, ukimugendera ukimusanga mwijoro akabona reka agiriranira imigambi na se yapfuye cyangwa na sekuruza, bakoragirana ama projet, kandi nagenda gutangarize nta muntu ashobora kugirana gahunda n'umuntu yapfuye. Abantu bazima ntaho bahuriye n'abapfuye, nibibaho ntibikunda. Imana ngo se y'abapfu niyabariho manishi. Nimba rero ukiganira gahunda n'abantu bapfuye, ukaba ukiganira imigendere n'abantu bagiye, umenye neza ko ubuzima bwawe uriho, ariko usa n'uwapfuye, ibyo ukora byarapfuye. manishi uyu mugoroba rero reka tubahe ikaze. Twashyizeho amasengesho, tumaze igihe muri deliverance dusengera abantu bakira. Mani tugirire neza, kuko hari ababoswe n'izo mbaraga, gasanga wamugwaye umugongo, gasanga ufise ikibazo kitari kimwe, ariko uyu mugoroba Imana irazogira neza. Hari imbaraga z'Imana, Imana iza kumanura. Turi mu masengesho adasanzwe, nuwahagera uraza kubyibonera, kandi Imana iraza kukurokora mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Rebosi zikomoka amasengesho. Haleluya. Gusenga guhindura ibintu, gusenga guhindura amateka, gusenga guhindura kahise, gusenga guhindura ubuzima bw'umwana w'umuntu, umuntu akagira intango nshasha. Bibiliya iravuga ngo abayuda bamaze kumenya, muri Deka yamaze kumenya yuko Abisirayeli, abayuda bagiriwe inama zo kwicwa, ngo bafata imyanya yo gusenga, bashiraho iminsi yo kwisonzesha. Nagomba nakubwire, iyi ni ndwi yo kwisonzesha, iyi ni ndwi yo gusenga, iyi ni ndwi yo gutakambira Imana. Letekere bosete ngo abantu babohoke. Imana yaduhamagariye ntituzosinzira, turara amaso, turara tudasinziriye. Nta kindi gituma turara amaso, nta kindi tureka ibikorwa byacu byose. Gufatira ibintu mu kivunga, gw'ibyo bintu ndabimenyereye, ngo amajambo bene yo ndayamenyereye, wumvise byinshi, ariko ijambo ry'iyindwi rishobora kubasha guhindura ubuzima bwawe. Mukozi wa nakiri umuntu kuwa Mungu cye kwa gatandatu, arambwira ati jewe aho nsengera ngize amahirwe yo kubona nta muntu bakire, jewe aho nsengera bafise aho bakira n'aho batakira. Reka ndababwire ngo ejo ho tuzobakira, umuntu wese tumwakire, ushikize icyifuzo cyawe, hanyuma tugusengere. Mani tugire neza. Kandi kindi abantu bakwiriye kumenya, kuvuga ibyo kwatura ibyawe, intango ya deliverance yawe. Ubari kuri deliver, uri kurabohoka, uri kurasohora umucafu. Mezeteke imodoka iyo yagenze urugendo rurerure, amavuta agasaza, barayavida bakayakuramo. Hari ibintu bikwiriye kuva muri wewe, hari ibintu bikwiye guseswa bikava muri wewe. Hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Hari amajambo mabi wumvise wakiriye, bisaba ko ayo majambo akuvamwo hakinjira amajambo mashya, amajambo mazima, kandi araza kuyumva uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Lebositeke. Reka tukubwire yewe, ufata akamoto, uri kukanga, uri kuratwumva, uri ngaha mu Kinama, uri kuratwumva aha muri Ruyigi, uri ngaha muri Ngozi, uri kuratwumva, aba mwese mwegere ngaha muri Muyinga, aha muri Muramvya, dugiramo mu Cyarama. Iconzi nuhagera
uraza kubona ukuboko kw'Imana. Abantu mwese urabizi ko umuryango wose mufite indwara zisa, wo kuva kuri nyokwanyu kugera kuri mama wawe n'abana wabyaye bagwaye amadiyabete, amahypertension, amasima. Mani tugirire neza, amasenezite, ngwindi Imana kugire neza. Mukanya uraza kumva intahe zaba Imana iri kiragirira neza mu gihe bahageze. Nawe ngwino mu izina rya Yesu. Ejo bashinze intahe ko Imana yabagiriye neza, abadari imborerwa. Umva, umuryango wanyu wose wari imborerwa, ariko nuhagera turaza kwirukana akaborerwe ku buzima bwawe. Uzi, hari abantu batazi ko kuborerwa ari umwuka nawo ushaka gukurikirana abantu, ndetse unakurikirana abantu. Kuko urumva wa musore twakira ni n'umugabo abyaye rimwe, akaba amaze yashobora kunywa ibiyeri 48 makazi ya 48 ariko shetani uringaye abasimu naho ngira ngo narabinyoye inzoga, ariko nasanze hari wansumbiye. Yaba mu idepo ati nanywa karanti wibuteye amakazi ane kikazi bisa amacupa 12. Hari undi nigeze nake ati jewe rero sindigira mpaga inzoga, amafaranga niyahera mu kabane gaca nta kasimboreko. Kandi abo bose uriko uravuga barakize baratabawe. Ntabwo ari gupfa kuza gusa, uragenda ukize, uragenda ubohotse mwisiga ryawe. Umva umuntu afite karande nawe ajya mu kazi bakaguha akazi gakomeye wifuza, ako kazi ntacyo ko kumarira, kuko hari abantu bari mu buzima bukomeye atacyo bwabamariye. Barongoye abagore 3 nkuko basekuru babikoze, imiryango yabo iri mu gahinda, nawe wawe uri mu gahinda. Ariko uyu mugoroba hari imbaraga z'Imana ziza gutabara abantu. Hari abantu bari kutwumva bari mu gihosho uyu mwanya. Fata motuze, fata taxuze, uzobuhombye, ibihumbi 10 uzobutanze, ibiraza ukurokora, wubaka umuryango musha. Uri mu marira ushwana n'umugabo ngo natazana muhira, nawe yabose